y'ibirenge by'ubugaru. Ni indwara ubona umwana uravye akarenga avukanye barayivukana, ibirenge biba bihindukiye birabana. Iyo itavuwe neza ni babandi ubona barakuze batambukira ku kirenge kigaramye, batambuka ikirenge nuvuga nk'ikicurisi kigaramye. Ugerageje kuraba nko muri radiography usanga igufa ry'ifatizo ryo mu kirenge n'amagufa akurikirana bitari ku murongo umwe nkuko umuntu yategezwa kuba ameze. Ndikaba ari indwara mu by'ukuri igituma umuntu avuka afise ibirenge by'ubugaru ntikizwi neza. Avuga ko ni ibintu byinshi bitandukanye, ugerageza kuguhuza nuko ashobora kuba mu muryango harimo umuvyeyi afise canke abo bavukana, haraho usanga bafise n'ikibazo pararizi y'ukuguru kurwaye canke amaguru yose, n'igihe usanga iri kumwe n'ubundi burwayi muri rusange abantu bavukana. Muri ivyo byose ntidushika kuvuga ngo umuntu agira ibirenge by'ubugaru byatewe n'iki canke kiriya. Iciza kihari rero nuko iyo ndwara ivugwa, nkuko nari nabivuze, iyo ukurikiye neza usanga hari amagufa abiri adakurikirana neza, birumvikana neza ko ugomba no kugerageza gusubiza ayo magufa ku murongo mwiza, ikirenge kikamera neza. Ivyo rero mu myaka ya kera kwari kufungura ukayasubizayo uyabona, ariko uko ubuvuzi bwagiye butera imbere rero asanze kenshi mu bice nka 90% ko ntibikeneye kubanza ku muntu ubanza kumubaga, ushobora gusubizamwo ayo magufa buke buke ukayasubiza mu kibanza cayo, hama ugashirako agasima, nyuma y'indwi imwe canke zibiri ukagahindura gushika igihe uzobona yuko ikirenge kimeze neza. Hari aho ushika ugasanga ikirenge kitameze neza nkuko babishaka, ico gihe urashobora gukora kumubaga akantu gatoya kugira ngo sinzi ngene noyita mu Kirundi, umutsi w'inyuma wo ku gatsintsiri tando iba ari ngufi, ari ngufi cyane. Bisaba rero gufungura kugira ngo ugerageze kuyigira ndende, ikirenge kigatumbera neza. Inyuma y'ivyo rero kurumvikana ko atagikozwe n'ubundi bishobora kugaruka. Ico gituma iyo umwana amaze kuvugwa hari akarato turubwoko bwinshi cyane, twagiye tubwira ubu turahari tw'ubwoko bwinshi cyane. Akarato yambara kagashira mu kirenge kakagumiza hahandi wagishize ari kirenge ciza. Ako karato amezi 3 ya mbere arakambara adasiba amasaha nka 23 kuri 28, nikuvuga ko agakuramo nka kwa kundi baba bagiye kumwoza cyangwa kumwambika, ariko amasaha menshi abakambaye amezi 3 yose. Muco gihe nyuma y'amezi 3 ikirenge kiba gisa nkaho kiri gukomera kitapfa gusubira inyuma. Ico gihe rero umwana ari ku murango ataryamye, ako karato kaba gakenewe, ariko igihe cyose aryamye ari ku murango cyangwa mw'ijoro aba akeneye ako karato, aguma akambaye arakaryamana. Bikomeye cyane, abantu babimenye, atakaryamanye bisubira inyuma, arakaryamana gushika igihe tubaza ko amagufa ibintu byose biba byarakomeye neza, aho ni ku myaka 4. Akambara rero imyaka 3 yose, igihe cyose mw'ijoro. Iyo umuvyeyi yakurikije ivyo byose, kenshi kiraba ikirenge ciza cyane. Kirashobora kutaba ciza nk'ikindi kuko bitewe n'ibindi vyari birimwo, kuko navuze ushobora kugira ibirenge by'ubugaru bifatanyije n'ubundi bugwayi. Dufate akarorero nk'ukuguru gusanzwe gufise ubundi bumuga, yumvikana neza ko ico kirenge kirashobora kutagira inguvu kubera ubwo bumuga, canke kirashobora kuba kigufiya ugereranije n'ikitagwaye, ariko ivyo ntibiboneka kenshi cyane. Abenshi kiba ikirenge kimeze neza nk'abandi bantu bose. No munsi umuntu ariko arabumviriza niba afise umwana afise ico kibazo canke azomuvyara ejo, canke mu kibano hari umwana afise iyo ndwara yavukanye ubumuga, yokora iki? Kubitwerekeye twebwe abana mu by'ukuri umwana agwaye nkuko iyo tumubonye turamuvura, tukamufasha, tukamuvura ku buntu, tukanamukurikirana muri rusangi. Ari shirahamwe je sanzwe nkorera yitwa Helpa aha hanaha, ni shirahamwe rifasha abantu muri rusangi bafite ubumuga
ico gihe rero n'utwo turenge tw'ubugaru tudufata nk'ubumuga, abo tubavurira ku buntu, yakira tukamukurikirana tukamugurira ka karato, tukaguma tumukurikirana ku buntu, kuko umwana bakiri muto nyuma y'ukwezi canke abiri akarato kaba kamurenze kakaba atacyo gukora, bisaba kugahindura. N'umuvyeyi bisaba kumukurikirana cyane tukamenya ko ibyo twamubwiye abikurikiza, umvikana yuko aza kwa muganga katari gake, ukamenya iyo ari, ukamuhamagara ukamukurikirana, kumenya n'uburyo abayeho, kuko kenshi abavyeyi barakunda abana ariko hari igihe badakurikiza ibyo babwiye kubera ibibazo bashobora kuba bafise muhira, ibintu vyinshi. Tugerageza rero kuraba muri rusange kugira ngo tumushire mu buryo ashobora gukurikiza impanuro twamuhaye akabikora neza. Iyo ushaka gusanga ibyo ushaka ngo ubona gute? Iryo shyirahamwe rirafise biro, turafise biro, ashobora kuduhamagara ku nimero ya telefone 078 674 374, tukababwira aho badusanga kuri biro. Bashobora no kudusanga ku ivuriro dukorerako, iraha yitwa Best Care, naho nyene ushobora guhamagara bakadusanga.